Kuri w'Imana igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2022 ku kibuga c'umupira w'amaguru co muri zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura niho haba urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ryatunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iyo ntara. Umugwi wa Espoir wambaye impuzu zisa n'ikibabi gihishiye ukaba wari wabukoserukiye komine Kanyosha niho watahukanya igikombe c'iryo higanwa mu gutsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi Mapenzi FC wambaye impuzu z'ubururu ukaba wari waserukiye komine Mutimbuzi. Naho biruko vyaragaragaye ko ku migwi yose yari yaje itazambaye kuko ku mpande zose hariho ishaka ku buryo vyari bigoye kubumenya uza gutsinda urwo rukino. Mwomenya ko imbere yaho hari habaye urukino rwo guhiganirwa ikibanza ca gatatu hagati y'umugwi wa SP wo muri komine Isare wambaye impuzu z'icatsi gitoto wahavuye utsinda umugwi wa komine Kabezi wambaye impuzu zirabura. Intsinzi yabo yabonetse biciye muri wa mipira batera ku metero 10 penalty mu kinyamazuru kubera ko umwanya w'urukino wari waheze imigwi yose ifise igitsindo kimwe ku kindi. Izo nkino zose zari zatewe iteka n'umuhanuzi wa Buramatari ajejwe inkino n'imico kama Symforie Banshiriminsi musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi abarongozi b'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara hamwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mutimbuzi Florie Nijimbere. Abo bubahwa baciye bafasha igikorwa co gukikiriza utuganuke imigwi. Umuhanuzi wa Buramatari Symforie Banshiriminsi yaratanze impanuro yongera yemerera agwaruka ko abarongo y'intara bazobama hafi. Umusifuzi azasifura aba ari umushinga ntabuza kujyanisha abantu ndabibasabye. Hanyuma kandi mu bindi twabasabye mu ntara dukurikiranire hafi ukuntu biriko biragenda. Umuntu ariko arajyanisha abantu tubikurikirane bitaragera kure. Nuko rero ahandi nagomba ndabasabe ngo iyo Bujumbura Revolution muyihagararire hanyuma muharanire kandi yuko intara ya Bujumbura yongera kumenyekana ikomera kuvugwa no kuvuga biciye mu mupira w'amaguru. Ibibaye ngaha jewe nk'ijisho rya Buramatari ndabishikana kandi ndabishimye kandi nanabemereye yuko tuzokwama turi hafi mu byo dushoboye kuko twagiye tuvyemera. Aho nahereye niho ndangirije navuze ni Bujumbura. Irosande w'Imana asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru atera kamo imvukira abagwizatunga gushigikira inkino mu ntara. Asa amafaranga ya federation, amafaranga novuga ngo hari wantereye ngo hari wadutereye eka pe nta uhari twavuze tuti nka komite eka twerekana ico dushoboye. None kantuze we dushoboye gukora ibintu bingana uku umva tuterekanya akarorero keza nsaba ahubwo abagwizatunga intara ya Bujumbura ifise benshi amabici yose ari mu ntara ya Bujumbura amasosiyete muzakomeye nka Fomi iri mu ntara ya Bujumbura ikibuga c'indege kiri mu ntara ya Bujumbura ni ibyo bintu byose umva ndondaguye ntashize ngo abagwizatunga novuga amazina wumva ntibabikunda twumva nyene ko goteza imbere umupira w'amaguru ntumva ko bizoca bishoboka no 10 rero bakoze ibi intara igwize n'abantu benshi ahubwo nsaba nti abantu bose nibaze batwegere nta marongo tubikeneye mwibi abo twaje bya twebwe tuseha umupira w'amaguru utera imbere je nico mvuga ngo nta kindi nosa. Gakari Asane aserukira abakinyi ba Espoir yaratubwiye ukuntu yakiriye iyo ntsinzi. Intsinzi yacu twakiriye neza vuma cyane kwanza twagiye sana kuba twahose intsinzi twahiganye n'abandi kuba twaratanguye ntango neza turatangura turakina twarahuye n'ibintu byinshi cyane rero kuba twavuye hambere ngaha ikintu kigiyambaye sana bimfatira kiryoheye twese. Mwomenya kandi ko abenegihugu bo ngaho mu Rubirizi bari baje kurorera izo nkino ku bwinshi kandi banezerewe cyane.